Mu minsi heze haratembereye ku mbuga ishusho y'abantu bubakanye imbere y'amategeko, umugabo yambaye impuzu za karaté ikimono. Ku mbuga hwaniro zitandukanye yaravugishije abatari bake. Hamwe bati Inyambaro ya François Bizimana wo mu ntara ya Cibitoke ntiyubahiriza umuco w'ikirundi. Abandi bakabibona ukundi. Mbega inyambaro yubahiriza umuco w'ikirundi yoba ari iyihe? Ivyo inyambaro yubahiriza imico tubikenyerere canke tubikenyerereko? Niyo nkuru nyamukuru tuza kurabira hamwe no Musi. Amahoro, ni David, nizere ko meze neza. Jean-Claude Karegwa Ndenzako, umuhanuzi w'umukuru w'igihugu mu bibazo bijanye n'imibano, numwe mu bashikirije ico biyumvira ku nyambaro ya François Bizimana. Kubwiwe ngo abantu bemeye kuri urubanza ruba barorera bagifashemo nabi. Ngubwo nitwarekerana mu misiza ntituzobona bambaye impuzu zo koga baje kuragana bafata ibendera ry'u Burundi. Yongeye ko kw'imico myiza y'abarundi iturekurira gutira impuzu y'urubanza. So bwa mbere uyu muhanuzi w'umukuru w'igihugu agira icyo ashikirije ku bijanye n'inyambaro yita kwitubahiriza imico y'abarundi. Mu bihumbi 2021 yaranditse kuri Facebook. Ico gihe yagize ati imico kama y'abarundi idutegereza kwikwiza, mbere tubishoboye tugashaza tukabegwa. Ngo umurundi ntamarana urubanza inkima. Iyo adafise impuzu isesuka apfuma yitira abayifise. Ivyo rero umurundi w'umutima abikora kugira ntamaramare canke ngo amaramaze abiwe, umuryango canke igihugu. Yarongeye ko kwinyambaro yacu ari ubutumwa dutanga ku baturaba. Imico rero niyo mizi ivomera imirima n'imirimo vy'igihugu, ni nayo shingiro ry'igihugu, niko kabanga katibigwa bose, niko karanga. Bamwe mu barundi bakoresha urubuga X bo bemeza ko woja kuraba mu muco w'ikirundi yosanga n'ivyo kwambara ikoti bitarimo. Bibutsa ko navyo vyaje biva hanze. Nk'akarorero unagira ati mu mico n'imigenzo y'abarundi vyari vyemewe kwambara imiringa ku maguru, chevrière, gutereka ubusage, dreadlocks, no kwambara kabindo ariko string. Ngo ivyo kwambara amakoti, costume, gutandukanya imvyaro canke kuja gusenga ku'Imana, ivyo vyose biri mu migenzo y'imizanano. Ejo bundi itariki 24 z'uku kw'icenda twaraye duhejeje mu nama nshingamateka, naho nyene ikibazo c'inyambaro caragarutse. Umushingamateka Juki Chantal Inkuru nziza yashikirije ko umwambaro w'utubindo abakinyi ba volley beach babigeme bari bambaye mu higanwa rya beach volley riheruka kubera Bujumbura utubahiriza imico y'ikirundi. Hari ukoresha urubuga X rwahoze rwitwa Twitter abona ko mu 2024 tutari tugikwiye guhagarara ku bibazo nk'ivyo bijanye n'umuco. Ati uko no gusamaza abantu ku bibazo nyamukuru bihanze igihugu. Mu 2021 igihe haduka ikibazo nk'iki, hari uwundi akoresha X yari yagize umwihwezo nk'uyu nyene. Yagize ati amashuri adakwiye, adafise n'ivyankenegwa, ubukene, inzara, amavuriro, ibitoro, ubutungane, ubutunzi, ivyo vyose ngo ni ibibazo biragishinga abarundi. Ngo bivuge mufashe no kubitorera inyishu. Inyambaro ntaco zidushikanako. None twofata iki tukareka iki mu bijanye n'inyambaro? Tugaruke kuri Karegwa Ndenzako. Agira ati ivyo hakurya vyose si bibi, kandi ivyo hakuno vyose si vyiza, ariko nitwohurumbira ivyo hakurya twansi ivyo hakuno vyiza. Yongeye kati sinohimiriza abarundi ngo bambare impuzu z'ibiti mu bihe vya none, ariko sinobabarira ngo ni mwambari zerekana ubwambure canke ibihimba ndangagitsina. Ngo twokwama twibuka kandi twibukanya ko kwigenga kutabuza ukwigengesera, kandi no kwiyubaha kutabuza ukwiyubara. Mbega nawe ni kubibona? Duhurire muri commentaire dutandukira inkuru ngufi nazo. Uburundi n'ingoma ya Pays-Bas bimaze imyaka 60 bifashanya mu iterambere. Ibirori vyo guhimbaza iyo myaka vyabaye ejo hahise kwa 30 Nyakanga i Bujumbura. Ferdinand Bashikako, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu, mu ijambo ryo kugurura yagize ati nubwo inyuma y'ivyabaye mu 2015 Uburundi bwafatiwe ibihano n'ibihugu bigize umuryango wa Buraya, ntivyabujije ko Uburundi bwicara hamwe n'ingoma ya Pays-Bas kugira ngo imigenderanire ibandanye itsimbatara.
mwomenya ko ingoma ya Peyiba imaze gutanga imfashanyo y'imiliyoni 550 z'amadolari mu myaka 20 iheze. Umuntu agendesha imodokari atazoba afise igitoro pass ntazoshobora kunywesha igitoro ahantu na hamwe mu gisagara ca Bujumbura inyuma yo kuimana itariki 6 z'ukwicumi 2024. Ivyo nibimenyeshwa n'ishirahamwe rikurikirana ibijanye n'igitoro mu Burundi Sopebu. Iyo shirahamwe rihamagarira bene ivyuma vyose bigenda bikoresheje igitoro kuvyandikisha guhera kuri uyu wa 30 Nyakanga. Umuntu ashobora kwiyandikisha ku rubuga ngurukana bumenyi canke akaja ku kibuga ca ETS Kamenge, ikibuga co mu Kinama nico kuri paruwase Kanyosha kugira bamufashe. Muri Sopebu bamenyesha kandi ko gusuzuma umwidondoro hamwe no kwemeza ko umuntu yiyandikishije bitwara hagati y'isaha 1 n'amasaha 28. Ubwo buhinga bukaba butarakunda ku bakoresha iPhone. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira ejo.